Hello best fam, I hope you all are doing great. On the mic ni Nitika Manuela, nkabanda bahaye ikaze mu kiganiro cyacu ca Gasonga Bugari Show aka GP257. Uno munsi wo Gasonga Bugari twicaranye n'uwo batazira The King of Love, n'umuririmbyi w'umurundi amaze gusohora indirimbo zitari nkeyi, akaba ari kumwe natwe uno munsi kugira ngo atubwire un peu plus sur lui-même ndetse n'ibyo asanzwe akora mu buzima bwa misi yose mubane natwe. My name is Wiz Designer, umuririmbyi wonganye mu Burundi. Amawaka watazira nkuko wanazira uwo nyene wanazira ati King of Love. Bon, it's the first time kuba ndi ngaha kuri Gasonga Bugari. Ego ndajewe. Turabyishimiye natwe. Mutubwira amazina yanyu uretse amazina yo kuri stage. Amazina yanje kuri ni Christian Wimana. Yeah. Ego Christian urakunda kuvuga mu mapost yawe menshi ndetse no mu ndirimbo yuko uri umwana wo mu Kinama bigaragaza yuko uri fier yavyo. Utubwira ni gute wari umeze mu buto bwawe ukura, est-ce que wari babana bakubagana canke wari utekereje ndazi? Je nasanzwe nekereje tu. Mugabo narakunda nyene kujana n'abandi bana dukina imikino y'abana y'amakomborera vy'iki amabire umupira ya mugabo nasanzwe mu bisanzwe kamere yanje mbanekeza ya ego wifuza kuzoba iki muri kazoza akiri umwana umustar umva sinarinzi ko noshobora kuba umustar mu muziki canke mu football ko nakunda gukina football aba no muziki mugabo muziki no wacyungira umustar ya ni kihe novuga ni kihe kintu cakwanspiye kwifuza kuba umuririmbyi? Navyisanzemo ikindi naco biri muri family kuko mutama yari mu bintu vya music cyane. Umva yari muri band ya Christophe Matata, yari mu guitariste, yavuza guitar muri band yiwe, so ibintu vya music numva nyene byari mu maraso kuko mfite n'undi mu grand frère nyene nawe nyene ari hanze nawe mu producer umva biri mu muryango. Wewe uratubwiye ko biri mu muryango, wowe ufise iyo mpano we canke wowe uvyifuza kwiga gucuraranga? Sindiga ndayifatira umwanya ngo ndavyumviye mugabo peut-être ngira mu minsi y'imbere nzovyiga. Byo kwameliora. Izina Wiz Designer ryavuye he? Ndakunda Wizkid. Niyo mpamvu navuga ati kanite Wiz nyene sana. Niza Wiz ama designer nawo ndasana nisanzwe ufise talent yo gucapa. Mugabo sinabaye ubijemo bwose birenze mugabo nakunda kwita designer sanga yemfata Wiz Design cyizina ya Ego indirimbo yawe ya mbere wabayisohoye kiba muhira umuryango bavyakiye gute kubona basigaye babana nk'umustar canke ko uri mu nzira zo kuba umustar? Bavyakiriye neza kuko nibigeze bancisha intege canke mama ngo ambuze ibintu bya music canke yabona ko ari ibintu bisanzwe kuko je nibaza ko yabona ko ari ibintu bisanzwe kubera umugabo wiwe ari papa bari bamaze kwimenyera. So babona ko ibintu bya music ari ibintu nyene bisanzwe by'umuntu wese ushaka kujamo yumva nibigeze bambanye. Mikindi Nyaminga indirimbo ya mbere twayikoze ico gihe mugabo nahi namaze kuva muhira kuko tace dutangura kuba mu Carama na iBreeze. Turakora Nyaminga hari mu ijoro. Turakora beat turaririmba tagiye kuryama hafi saa 10 z'ijoro bigira guce. Amarira abantu baguma baza hajya baje gutembera ko tari dufise na studio mu nzu nyene. Baguma batubwira ati musore indirimbo imeze bien. Je nanje naratinya bati ndayihira yo kuyisoma. Ko ntubuze ko abandi bazovyagira. Bati ni promotion ndayihira abantu bayakira gute aba journalist bakora nyene nsanga nayisohoye magroupe abantu sizi ko ushobora kurungikira umuntu link usanga yarungikiye wundi utabizi, so kwiragira ahantu kirafata. Wawibuka inshuro ya mbere wagiye kuri stage ngo ukore concert? Ndavyibuka ari kuri Pasha muri nawo ijyanoze aba Lasco ijya nawo creativity baba bafise concert bafise akaevenement bari banze kuorganiza hajya kuri Pasha ndacyamamagara ndagenda turakora. Wari umvumerewe gute imbere kuja kuri stage? Narabaye
ubwa mbere nyine nanumva ubwoba numva ninya abantu ukuntu mugabo nasanze abantu banyakira bien nyine bari celebre no kubona nyine ndiko ndaririmba amananje ndaryoherwa nyine ndavuga ati oh it's good mugabo nari mfite ubwoba mu bisanzwe wotubwira en tant que star umunsi mu buzima bwawe umeze gute ufate uri mu buzima bw'ubustar donc cyangwa studio gira gute wodurakanta nk'umunsi ushaka kuba umeze uko mu buzima bw'ubustar sindabubamo kenshi iminsi yose mugabo hari umunsi nyine usanga cugimbayo z'ibindi bintu cyangwa ndafise so mu bisanzwe mfise gahunda za mvuze ni no mushaka kuba shaka kugendera gahunda za music kuvuga mbafise ama program nk'uko naje nga umva ndavyuka nzi programme amankoga nkitegura nkafungura navuga ati umwanya ni wagera ndahaguruka ngende kimumagara nk'abatipe b'abagenzi babiri cyangwa batatu tukatujana nze kumva ngo abastar bafise weekend ziri busy wewe iyo utafise program z'star mbako no vyita weekend zazo zimeze gute weekend zanje mba ndi muhira sometimes nabo kuko sinkunda gusohoka kenshi mba ndi muhira nkara ibintu bya television match ibiki byanse nawo nkavuga ati kanje gutemberera ku bagenzi cyangwa umugenzi wanje nkapoisha tukachilinga cyangwa naruvuze ati no mushaka gusohoka weekend ndayifata ngasohoka nkaja nko muri ahantu nko muri boîte nkumviriza uko muziki kiravuga nkama nkata ihora bishika ugahura n'abafans bakakumenya kandi basohotse ushaka kugerwa nyene ufite ndahura nabo mugabo uko bivana nuko winjiye nuko ushaka n'ahantu ugiye kwicara n'abantu muhura nabo ko ari abantu muhura ugasanga bashaka nyene mu ifoto kwa kandi ugasanga nawe nshaka bamenya ko nawe hajya aho hantu umva sometimes ndakubwira ati inge nasohoka turaza kwifotoza hajya hanze canke ibintu nk'ibyo kose mbashaka ngiye ifoto ndi mu kabari ndumvikana nk'umucelebrite hari igihe novuga ni benshi barahura n'ibintu by'amabuzz ugasanga bakoze akantu gato mugabo kaciye kagenda viral wowe uhora udilinga gute navyo iyo bishitse ukaja mu ka-incident kaca kaba public nyene kakamenyekana cane buzz ibaye ubisanzwe icyo nabonye ari akantu nyene kaba kaca usanga wushize mu yindi nguvu kugira kabandanye ni kuvuga mugabo niba wabiteguye kuvuze ngo ufate umwanya ubitegure aswati bashaka kugira swata canke bikaba mugabo ari ibindi bintu biba nyene par accident bakona byabaye kandi birakobereye promotion canke biragupushinze nyene abantu bazi ngo ni bibi mugabo still bikagufasha urumva nashaka kuvuga nk'uko so jesi ndabitegura ahubwo mbonye gusanukana kabaye nyene kashobora gutuma kaduza promotion ku buntu mu gihe nari maze iminsi atakintu na kimwe ndiko ndakora canke atama hashtag menshi ndiko ndaronka candaka shiramo kuboko nawe ubwatsi wana umugabo kibi gusa no kutokora amabeji yo kwiyononera izina canke yo kwimaramaza canke kugira ibintu bitabereye ari ikintu ciza ni urumva gishiramo ingufu of course kw'indirimbo zawe nyinshi ari z'urukundo est-ce inspiration yazo ibihagaze ku ma experience canke upfa kwandika bon atari nyene ari ipi n'ijya ndirimbo onana izo ndirimbo novuga ati kenshi nazikoze ndi muri nufa kuvuga ndi muri relationship n'umukobwa kenshi usanga ari dedicated for me canke kuba umuntu dukundana mugabo za nyampinga zande nabaye tu ku inspiration kanandika indirimbo ya romantic nkandika ama good morning zose mugabo EP anini ihagaze for my story yego tugarutse kuri iyo EP wakora avuga ubu tugira inspiration yayo ahiri inspiration aho yavuye umva ko d'abord nahitaji izina rya love is blind means like kushobora gukunda umuntu abantu barashaka kubwira ati ujya umuntu wapi kwanye uba w'amaso yiwawe ubona yuko tu nabona just urukundo ni muntu urumva nayo naciye mvuga ati
kujya je no nshaka kuvuga ati ni ubona nakunze sinumva ibyo bambwira just ubona yankunze niyumva ibyo bamubwira niyo mpamvu naciye ndifatira kuri iryo zina avuga ati burya urukundo tugwita ko ni blend yeah so biba nkuko niyo inspiration ikindi naco hari n'abandi nyine mbona kuko si jeje nyine hari n'abandi abagenzi nshaka kuvuga ati mu rukundo rwabo ko ndababona barakundana kandi cyane bataraba niyo mpamvu naciye ndabyita ngo uvuga ati en general urukundo ni mubi uretse music n'ibihe bindi ukunda gukora ibindi bintu nkunda gukora so nibiraba official nkuko ndabishaka mugabo ndibaza nk'umwaka uza nzobitangaza mvuga ati ibindi bintu nibi uno munsi iyo utaba uri umuririmbyi ubaza ko uri gukora carrière yiwe sinzi nabambeshe ukunda ibintu bimeze gute ibintu byo gukora ndakunda uburimyi ndakunda n'ubworozi mode d'avion iri mu ndirimbo zawe nubwo ntizakunzwe cyane surtout bigende kuri creativity yari irimo tubwira inspiration ya clip aho yavuye inspiration ya clip nuko indirimbo ya multiplicateur alamide ndahibagize na of course niyo nabaye burabiri kuvuga ati kankore clip imeze nk'uko kuko ifoko tugira creativity abandi bazigira natwe tuzizane ngaha turabe just ndibaza uko bizogenda ko tuzobashikira natwe biraba nk'uko tu very successful by the way mu ndirimbo zawe niyo ukunda kurusha izindi indirimbo nkunda muri zose positive uyituririmbira rurasesekara rwa rukundo urabibona mami ngwino ubona kumenye uburyo sinyitahura kuko urukundo nkunda je rurangwa neza abandi sinyibona sinyikorako warambujije barafona nk'abakupirako danle niko wanegetse abandi sinyibona sinyikorako warambujije barafona nk'abakupirako danle niko wanegetse positive ma positive mama positive mama you're my positive love she only positive you're my positive only positive positive mama only positive only positive Tanze concert utarubyiteze n'uyihe muririmbyi international wa wifuza ko mukorana collab nifuza ko tukorana collab bon kuko collaboration numva birashikanye no kumva bakoranye no mu sikuvuga ngo nukubera warabiteguye cyangwa ushaka kubitegura bigapfa cyangwa ukabitegura bigakunda ubwo just je no mvuga basi favorite umuntu ushaka wamva nkunda Malik Berry mu Nigeria bon ni artiste nkunda donc nabonye ko ndakurikirana bio yiwe nasanze ibintu byose akunda nibyo nkunda nachensana of course no mu Nigeria ndamukunda ndakunda the way aririmba the way afata music yiwe na the way akora ibindi bintu bya power music nasanze bijyanye n'ibintu byandi yumvira the way nshaka gukora Wiz Designer ukunda rap cyangwa R&B ubwo si R&B gusa kwa ndakunda afrobeat cyangwa afropop muri Nigeria YC cyangwa Malik Berry wewe kucha ugasanga ugari cyane long time kabisa mu gikoni kwa mama ikingana gute
rizigiye kwerekwa naho ngiye muhira urumva ndagenda ndicara muri salon nkavugana meri nkataha mu gikoni sinkajyaho kenshi nyine turaguhaye kandi kaje mugabo aracigiye sana Wiz Designer uravuga Igiswahili Igiswahili ndakivuga nakunze kubana natwe asante sana pia nabashimiye cyane naryohewe nanje kuba twagize interview ni byiza abadukurikirana bakoze tuzasura mu kiganiro gikurikira